igikorwa ca mbere ntiyari bwagiheze. Urumva baroye mu vy'ibintu n'ivyo abantu batarabiheza. Abantu barishwe baragandagurwa bunyamaswa mu ntambara zitandukanye. Icari cihutirwa kwari ukumenya mbega babishwe bishwe nande, bishwe gute, hanyuma bagatanga raporo kuva mu ntango gushika ku itarike ya nyuma. Ndemona ikintu twifuza kwari uko batangura guheza igikorwa ca mbere, leta ikabona gusubira kuyishinga ica kabiri, banayishimira bati wakoze neza. Narumvise ejo mukuru wayo avuga ati abantu bibwe ivyabo hariho amatitre de propriété, impapuro ndangintu ko vyari ivy'abantu usanga ari ivyo abantu bagirondeye vyo magendo. Ati rero mwe n'abo bantu bagize ivy'amagendo tuzosaba inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka babifute. Twibaza ko naho bavuga bati amasura y'ibinyoma nayo nakwiye guhanwa, n'abaca imanza za ngondagonde harakwiye amategeko yo kubahana. Abafise impapuro ndangatongo z'ukuri izo zikubahirizwa. Ikindi kibazo bavuga yuko ata muntu yunguruza urubanza ruciwe na severe. Nta muntu atihenda naho uri muri severe. Wihenze umuntu bamurenganije yategerezwa kugira iyungururizo, kuko niba bitaba ivyo uzosanga ko arabona ibintu byavuye mu njyane si ibintu bisanzwe. Uzosanga mu myaka ikurikira kumbure na twebwe tutakiriho ivyo severe bazoza bakabifuta kujya nabone hari izindi manza iyi leta yafuse.